ariko muri uyu mwanya turiko turavugana Emerisa na ndindiriye kuri studio. Urukundo rweze rugira imbaraga zitanyiganyizwa, nta citwazo gihari, rurereko. Nimba ngende mukanya no mundoto zanje namavugishwa yone ubanza rukunshira mwisi y'umwuka ngahe nako baguponze bagacisha no mukana izina ryawe naho nyene ushima Imana kuko benshi baravuga n'abafise isabukuru mu makuru wowe utanze ivyo bishasha nibavuge n'agakuru bose turakora bose babona bose nka bose bagahora byose nasheya nibagira tuka mu gitondo tugasenga izina ryawe mu banyamahanga tukirivuganga tugikoreshwa nawe uzananiye abaganga mu izina ryawe imisozi kanyiganga ndagira ubwoba nkibaza ico bubaye utari hafi wamufasha kugona nesha man kubipfuvye byo bisanze kuwe visi ingorane zo z'ubutunzi nico kiza kitubitse bahucisha ubwenge bahutinya usenge bahuvyansusege mboreza uno musi nahende kwiti nakare umwana weekend afayudede biti genda kwita remote I feel good nawo nkoresha mafuti Jason Melisi ndimo bakora sana twe nibica mwande bakora mugaza so tubamenye. Ndashaka kumenya imigikisha tumeva muri ko. Numva musigiye unaririmba n'indirimbo zo gutukura. Niyo Kiribuka dukora kapa. Kiribuka dukora sibona. Reka tugaruke gato kuri iso. Kuri tutiya. Je numumenyesha makuru sivyo. Kandi ndambanze neza ko turi kugana. Sivyo. Ndazo ushobora kumbwira ati igituma bijya bintu byabaye ni kubera ko je nakugwa kuvugira abantu akaba. Kanyana Es toaremewe nucuri ntimba niwiganyire Kanyana imanira kuzi reka kurira naco ihebura Manira kuzi Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reka tubasabe musubire mu bibanza byanyu. Ikeke nangwa kuyijya nkuze. Yame kuyikuze basi.
babongeza ibinyobwa kiburuga Sabo. Ve Muhakayaga baje. Mama subiye kwiba. Mama. Muhakayaga. Mama. Nundire telefone ambulance nawe. Cyane cyumusubuho. Ndagutoreye hafi nararuka aha nakubise amakorosi ndakubita amakorosi ndakubita ndirutse isagana ndakurondera zikanga hejuru ndagusabye umbwize ukuri amaso maremare wewe wahagurutse mu nyuma neza ndibaza nabonye ugira uku cyadikanga kubera ko hakuri nabibonagamo sire kugushinja ujya mwanya mugabo kigushinja nikijya nyene Kanyana aciya mba ndakubakije simpene mugiye na Kanyana dusigaye icyo narondera kuri Kanyana n'umuzi sinkeneye ntarakugira akanyagera ubunyene ngo ndagufite inyange neza ibyo wakoreye Kanyana bimbarire kubera uwaroze ni warogo je nakugiye fata Gashasha mama yangu ye ariko Selemani ko wicaye ngaha mwana sama ko ndabona ga telefone nakushijya imbere ari kuri charger no gakiri gashasha nakojeje kuyiba none ega gani mu muji mama wari igihe uzokwikwegera we ntaka kanganuku ko kutwara kakagufunga kanganuku mama ndakagurisha iki trani nayo mbura reka ubusuma rero Ewe ndakubaza. Wewe mbega Kanyana yoba yaragufunye muri anniversaire yiwe. Jewe. Ko numva baguma babivuga cyane ngo baragize anniversaire man iryoshe kandi ishushe cyane. Mama nashaka ndakubaze wewe ko wagiye je sinagiye ni bantume none ari kujyana batantume. Ariko gamana bera hino neza na neza ubu neza na neza yarifatiye Kanyana aramwizingiramo uburyo Kanyana asigaye atubona nk'abanzi ndibaza ingere kera naho ndamumisha kumukubita nkamuvugira amuvije birambabaza kajya gagabo jewe kabera hino urabona ngene kasigaye kishimira muri ige etage gira umenga aduze muri ige etage umenga yuri aduga mu icuru je bucanda mukorera ko sindavyumva Kanyana je ndamuzi umutima wiwe numwana nirereye cenyene nta kuntu yo Kanyana iyo kuba gukora anniversaire abagenzi biwe bakaca baza kunyigambako ngo byari bishushe ngo twarariye turanywa turaryoherwa mama yabagenda mu alkaida nari kwinjira hajya gace ndabasambura abo twese tugaca dupfana mama nikwere bidashoboka niwibaze nanje ko bizoherera ngaho ugwanka ari kwinjira gwamaze kwinjira kuko abagenzi bose yarabatumiye ababanyi bose arabatumira abantu bose tuzinanye nta numwe yasigaye uretse jewe da Froza niwe yashatse gukorera injira zomwe mama nubone bijya imivumo nirigwa ndamuvuma ngo ntimufata ubu hoho ngiye kumuvuma mama kwaza sister ameze gute araho n'umwana wiwe
basura muramutse tuza kuraba umwisho wawe mama nakibaza kumuraba mama jenge kugurisha kagafone gabanya ubusuma mwana mama mbeho gute uzohura n'ingorane ufise amaboko abiri ufise n'amaguru abiri cyamwibara ukora akazi nk'abandi bahungu urekane n'umugabo wo kwiba usumuguzo uzogufunga uja mu mpimba ndakubure numvise reka basi nje kukagurisha umugoroba ndaza kuza kugura sawa nace ndabazanye cyo nari gusa kuri kumutunda rero kamaze amikini nacho cyo mwaniyongera none je nawe twaremewe kuri ino si kugira ngo situgire ingorane twame mu ngorane dutweze kuwa mbere kwa kabiri tujya turira kwa gatatu tugatwenga kwa kane twongera sivyo tena vicheze kuzoki yo nani visikuwa kwa kabebe kwa kafi yo mama ule yo mwana anje kuresha bora nisaba kwibaza yuko Kanyana ari iwawe gusa umenye neza ko Kanyana ari umwana wanje Kanyana ni umwana wawe umwe uri bagingera wazenga uratuvuga uri bagingera mwibarara wa kutuvuga ahubwo natanga kubonegera ugaruse kandi be uje kumarira ibyo baba warakoze uje kuraba yuko imivumo yawe uko yafashe nakomana kumenyesha yuko imivumo yawe Imana yarahinduye araza kumererwa neza birahinduye ushaka kuvuga amajambo menshi umubyeyi ushaka ko umubyeyi ndarara n'iyiriwe apana umubyeyi ntabwo umubyeyi ashobora kuvuga umwana we vuga ati umubanyi canke umuntu gusa umurundi mugenzi Jesse ndi murundi kuri Kanyana n'umukobwa wanje umenye neza naho namubyari nyina yamusige ntumubone wamubonye amaze kukwiza amenyo mu kanwa nyina yamusigiye akiri muto kandi ibyo ramufashije we niwe ushobora kubimufasha nubone umusanze amaze gukura uvuga ngo umugore wanjye ngo nibiki nta rukundo runini umufitiye gusumba jewe umubyeyi wiwe niyo mpamvu ibyo uguma gukora byose urashobora gutegura urubanza kwa anniversaire ugatumira abana inshuti n'abagenzi ukibagira jewe umubyeyi naretse umwana wanje ibyo uzokora byose umenye neza yuko Kanyana ari umukobwa wanje niyo mpamvu n'ingorane kuguma muhura nazo ntabirya byose bagiye kumufatira byamufatiye hajya muri rujya rubanza iyo jewe nyina nkiza kuhaba bibaza ko hari ingorane zari kuhaba nari kugerageza ibishoboka byose ndabukuntu nomukingira umwana wanje birahino ntudutandukanye n'umwana uko bimera kose Kanyana n'umukobwa wanje benda kubaza uri umuvyeyi wiwe canke uri wa mugore waza kumuvuma ngaho uragingina wamuvumye no mwibarabara uno musino wabaye umwana wawe habwo wari kuvuga gusa ati jewe umubanyi wiwe canke jewe umuntu twigeze kubana nawe mu nzu jewe gusa ntushake kuvuga ibindi ntabwo uri mama we birahino ntushobora kudutandukanya n'umwana wanje mugabe ico wamenya coco Kanyana kanura mwana wanje je ndi nyoko kandi ingorane zose uzozuragiye uzozuranye yegereza raba mama wowe yaragiye
yasize jewe kugira nze ndakurikirana ubuzima bwawe rero kubona wogira ingorane nk'izo ukagwa mu rubanza ukabura n'umuntu wabigufasha nk'ubu je mba narondera n'ibyo bintu byavuye nkamenya aho byagiye byaje biva uraba ingorane wagize rero mama nari sinandamutse ku rubanza rw'abaye umugabo wanje yabinaguriye nta kimwe narinzi. Okay, hama igihe cyose Kanyana yabi wawe kubera ko atamunsi n'umwe wigeze umugirira umunsi mukuru wa anniversaire cyane igihe twabana nawe muri gwaruzi naramukorera anniversaire nkamugurira ibitugu nubwo nari kugutumira ntwari kugera ntwari kuza kangahe wazi wacu atamahoro akuzanye uje gusa kucucuka no guturubika nizeye ko namazi yo kunyura kuyana mugabo no munsi kubera ngize anniversaire ya keke kubera uzineza yuko aza ko harimo imiceri kuko uzineza yuko aza ko harimo amafanta ukiri kuravuga ati kweke tutagutumira aba muvyeyi cubahiro cyawe Imana yaguhaye n'itegeko yaguhaye ndagusaba ugende kuko Kanyana wanje aragwaye ureke ko umuturukura mujya ureke ko kandi ndakwinginze ntutume nk'akantu konzi wamusome hanze cyo kugenda ndagenda mugabo umenye neza Kanyana ingorane nazo azogira cyane n'uno munsi yofa ntituzohamba umuntu ntituzohamba Kanyana wenyine tuzobahamba murabo babiri ndagiye mugabo hamwe yofa nugaruka ngaha nawe ucubona icyuho Dafroza uno munsi muri uno muryango wari kuba ufite ijambo mugabo nuko wabyitwayemo nawe wigize igitero bakuyeze umwana kuvuga ngo witwaye nabi muri uno muryango niyo mpamvu anacho aha ntajya ofisi muri uno muryango icyo Kanyana yoba mama we yobaza cyane neza kubaza kuko n'amatungo yiwe waramukoresha amatungo yiwe kweli yobaza je mama wari ubona niwivugire gusa nuko ukibona kiri guzi mubanyi mwiza twigeze kubana urugendo rwiza bebe usanga naho nawe yo baragize mu bana buri bagingene yatuvu uri bagingene yakuvumye naje aramu kandi uraza kumereka neza sivyo ndakuzanira icyubishi none arundi muko muragenda rero imbere yawe je numvugira ngo sinari nzi ngo nibwa zoba ziko zirashaje ariko nocamamagara sister nanje ndavyumvise ko ruhamagaye ngo sister mugango ubu hamagaye umuntu sana bremer kazima wanyumvise byashaka kubwira ama sister je nitwa Gahungu sinzi woba witwa Gahungu bisigura no kubaza izina n'ikibazo nanje naryumvise mbarira rero cyo wamamagariye hamanje bandana twovugana tutaramenya ushaka tuvugane kije nawe nakubambwirize cyo tuvugana rero nakubwira izina ry'iwanje hamukoresha je ndabona gusoma ifashanya no kumbwira izina ikibazo kiye navyumvise ko kwa Gahungu mbarira ikikugenza hamagara turabantu tutegereza gukeneranira mbarira rero nikunkeneye ama sister turekane nivyo nidufite izina kubera izina naho ushaka mbandanye ama sister Yesu bwa mbere ndakubonye ubwa mbere nkukubona urumva umutima wanje umubiri wanje waragize tremblement de terre urumva apatra de tremblement de corps oya tremblement de cœur ama jewe
Nukuri jewe nakubesha sister je naragukunze kandi unyemereye icyo ushaka cyose kuri ino si y'Imana je nzoguha. Aha je numvirije ibintu vuga uratecanye umwanya kweri. Aha uri kurantesha umwanya umbarira wowe kunkunda. Ngo rero nikintwengeje ngo ivyo ufise byose ngo ivyo shaka byose wowe ufise iki? Hari ikintu ufise wowe umuntu wewe. Urumogira urageze mu mutwe? Muganga urafise ibintu wotanga ufise ibiki? Je mfise ibintu byinshi. Kurumva narabuze nugira huba nta kintu nakimwe ufise muga kwiyemera mwibara barugenda wagaye. Ngo urafise ibintu utanga wewe. Je ibintu mfise ngaha kwisi. Nao sioni cyangwa nde yose. Apara kwanza sioni. Bofre wanje munyiboze. Berahino. Nakubariye. Sivyo? Wowe inzoga zonyezo zigendera ntufise ahantu uba nta kintu nakimwe ufise muga kwiyemera mu bantu genda wagaye. Ibintu mfise na bofre wanje aho kwanesha umwanya wo kugenda iyo ngiye ngo inze tuvugane wewe ngurankunda. Warabuze abandi bantu wokunda. None umuntu gukunda ari kibazo. Umutima wanje waguye kuri wewe. Waguye kuri jewe. Yego, oui, parce que nta mutima ufise. Wowe uri kuragenda nta mutima ufise. Oui, parce que ega ubu turi babiri jewe nawe umutima wanje uri kuri wewe rero. Genda ujyana. Sa? Genda ujyana. Tugenda kuryama. Upfiriza n'undi munsi ukazombana mwibarabara ntuzumpagarike jewe. Wavyumvise ugenda undavyavuze ko atari ubwa mbere umbonye n'uwundi munsi ubu uri kurantegera neza mu mutwe. Ntuzusubire kumpagarika jewe. Unaka sister walai. Unajifanya mtu wa hatari. Toka huko wewe. Kwanza nilikuwa hata sikutaki wewe. Double pasteke. Escuchionda. Urazineze kujyaza kumani. Gatora okay. Ngomba rero unywe kugabera hino sivyo? Ya rimwe be rimwe gusa kugabera hino sivyo? Kugabera hino. Sawa. Azagakira. Ndabyizeye. Ndabyizeye kutakira nacyo. Zoma numva tanguye. Turasudukera ndatubona sawa nizero gerageza uyihinze sivyo okay kubw'umwana wazi Mani shimwe karibu Mani shimwe kusanze mwana wanje mugikomeye karibu kajya no kwicara mbona ko bidakeneye umuntu utarakoreshwa mvuye he wibaza mu butanyerera naduze bari henzo byara uyu buti wose uyu mvuye mu butanyerera naduze sa byatsi nabyo bizanye ngaho mvuye mu butanyerera muri cyo cyose wazanye kubera cyafite neza bicavuze imeza amutima ndatuntuye nkeneye Kanyana wanje nkeneye umuzukuru si bimwe bigira rero gende ngoma ndabereke ko narunyonga shatse ikintu kibaje yewe naroze bataravuka nyamihimbira nyene
bashaka ko ntwari ciza ntarabona Kanyana wanje uyu muti mwana wanje kibondo nkeneye uyu muti muhamagara wa mukozi wari bari kivuga nyene nyimba kiki aho utogoshe iritiro y'amazi ucufati amazi ya mbere gikombe kimwe ucuma kigishushe hama uwundi usigaye wongiramo ikindi gikombe kimwe ucuwina imisi yitatu bera hino mwana wanje ndamusana unyubaheze nka senge Kanyana hamagara kivuruga hamagara agire vuba abasi barakaka mugo tujya dupingane nabo basi uzovyara tu mugabo nizere ko umwe wayitunze ko twebwe ni by'imiti mwana ndaka kivuruga ngwano Gari mishe pasamo era nyo kuringa kama patuno muti sivyo patuno muti udirute iri tiro y'amazi ubire ucukura kumba n'umuco umeze gutya boss yari bikuraba byo muryango wanje ni bikuraba jewe nakijijwe manza kuraba nyumviriza reka umukinasi je sinaje gukina ngaha mwaragenze muje mwaho kivuruga umusaraba si igiti ni umukozi wanyu n'umusaraba sawa senge murakoze cyane reka mutuze biranuka gira uko ndakubariye nkeneye jewe mpangane n'abitabarutse nta murozi je wasuma kivuruga wanga bose so cyane uri kwimana ibi ama kivuruga nyungane uyu muti niba heza kushuka nyumva imbere yo kumuhereza Kanyana aho utangura ubumwe kwanza ndakubaha mugabo ntumpe ibi bintu ngonywe sinzi iyo byavuye je ndakijijwe ibi bivugutano simwa kandi namunyanyira n'inyoga nabiguhaye jewe anyice yareka imyaka sawa nta kibazo uraza kuzana be reko bebe abantu twahaye ibyizigiro nibo batubabaje abantu twari twizigiye nibo badukomerekeje ku mitima yacu be jewe nofuma ntangura gupfa kuko jewe namara gupfa uca umenya ko uyo mutima ari wowe ushobora kuwusigara bose ndagera kubiteka sawa nta kibazo ama ndabona jira heza ucuzana igisho nta kibazo ndagira ni ngombwa ucuzana nta kibazo nakubwiye ngo waratakanje amazi menshi utakaza amaraso ugura n'ibintu byongereza amaraso n'ibintu byongereza amazi kandi ji ni nziza cyane kivuruga aha bosi uramunye ko ndirotera gasupari wanje ndakubaza kivuruga urashobora kuryama uzi neza ko ufise umugore mu nzu nk'ubu nawe yoba yagize ikibazo yakize zamani yambaye umuti ho umuti wiki kandi yakize kivuruga nizere yuko atakibazo na kimwe yagize ubu ni ndi yafunguye kuraza isani yariye ari he nivyo atahora ajya yabiri no munsi ari he ari muri chambre okay ama agenda uteke naje nzanye imbata ibi ababitswa irya ndayikana niguruka rezibirazi kuguruka ama ucura bariyo imiwi naje nzanye ucuyozo ucuyizana sawa okay poa hey bebe you man bebe wakize Mukuru, where's my phone? Okay, go say that I see the mundo. I go for the next time.
cyane cyane rwose wakize wamuti wa inara rusunyonga wakoze akazi n'akabebe ushyiraho karatera utugu kararamusaba inda umaze gusa kuyitwara uca wiyumva yiborosha aho nakoze ikintu kubera uno munsi ubaye bwa mbere mu buzima ndagutwara nkagushira mu nzu ubaye bwa mbere mu buzima wambaye inzu yanjye ako kabebe kari mu nda niko kabitumye wambara impuzu yanjye aya nashatse duhindure twimbata n'urubato ni runini gute iyumvire naruguze inoti y'ibihumbi 50 cyane gose reka kuzurigaya wowe noti rurimbata wewe okay ndabona umengo wakitse okay sawa basi okay sawa kandi jo ntacyo mvuze mugabo gusa ejo tuzosohoka ushaka n'ipantaro turambara ndakoze imbere njye ndashaka ubyare n'ingoga nubona nk'ubu yaba oh my god umengo yaba haboneka telekomande tugasimbisha amezi tukava muri janvier tukajya muri février tukajya muri ubu nyene ngaca ndagutwara kwa muganga ugaca wibara akabebe nkazovuga kavuga ngo mama we ngo mama wanje ngo nta ushaka kubyara umwana musa wenyene utavyaye umwana dusa kwanza ndivyo nabawe tuza kubyara umwana sana je tuzoja tumwita ati harera imana kuko natwebwe imana niyo yatureze si umwana w'umuntu yatureze imana niyo yatureze harera imana ari umukobwa harera imana none iki kirundi ntibaraba mu harera imana noneho nitwa tuyisenge tuyisenge nari nihenze be nari nakwise izina rya mushikanje nitwa tuyisenge aho wari utangiye gufuha urazi ko nagusezerana no mu gihe kibi sinigeze ndakwibagira ubu tubayeho neza none kwibagira sinzokwigira ndakwibagira nubwo noba ndi mu maserumu nubwo zoba zingeze ngaha par exemple nka inzoga nubwo noba ndi muri koma bagira gute bavuga Kanyana Bella Sengi karibu haricara kirazira kwicarana Kanyana wanje nta kintu bari bwaronke kivuye mu maboko ya Sengi inyigisha ivuye iwawe umugabo Sengi murakoze cyane mba niko ndisubirako niko ndaziba ibinogo niko ndazimanganye ko naguteye mu mutima wiwawe y'amajambo mabi nakubariye ubu cyo nagomba cyarabaye ngoma mbesenge atekereza kuzo umwana ntiyovukira mu ndu urabona abantu bakuze bajyana n'abawe shaka umwana wo muri 2020 senge niyo mpamvu nkunda imana irashobora gufata umwasi wawe wa mbere ikamugira umukunzi wawe n'uwari umukunzi wawe akaba umwasi wawe ndashimiye cyane bivanye no kuntu wahora umwanga umugore wanje uno munsi umuzaniye amakara iyo reka bari intango nziza y'urukundo rwawe we na Kanyana be
n'abatora batwemera uca batwemera imana irashobora kwemeza umuntu rero imana itagutwemeza abantu batwemera senge murakoze cyane hama senge raba kivuruga ugira guhereza abakamye yari yansigiye ugira akaguhereza sino naje narimve gusokora ukuri ndarushe nabuzu ikinyunguruza igitoro ntacyo naje namagunda bwa mugabo akanshike urakoze cyane se nukuri amaka gashaka ushinze kuzoza kugatora no kwirebera umukazana nta kibazo nukuri imana ibandanye bazigama amen turabyose turabyose be uretse nese ko nari nakubwiye ko mfite sogokuru wanje Noyo. ya Yo, mahoro cyane. Mahoro. Sheri ko utari wambwiye ko ari umukini wa nini. be ni birebire cyane muta uyu niwe madami wanje Kabugire na wa. sogo Yo wambwira ko twatwara amazi kugenda kuraba. Kera ko ragenda bakunda cyane. sogo uyu ni umutambukanyi wanje ikindi nacyo kandi uri umuntu akunda cyane arakunda cyane ninde zawuki so kandi mu misiri imbere aha reka bibe rumva sogo mu misiri imbere arashobora kuyibaruka ego afite imbanyi mwaje mubyihutisha ivyo ntari bwagere shaka sinzi sogo aha tumaranye igihe kitari gitoya cyane twacanye muri byinshi cyane sogo nizere ko uno musumbonye ko ndi umuntu kuko twaraciye muri byinshi cyane mugabo yagumye amba hafi cyane n'umugore nkunda cyane umengo inosi adahari nawe imenya ya be urashobora kunyemerera ukugara amaso yawe kandi gatoya ugacumereza okay ugara amaso yawe ugura amaso be urashobora kunyemerera